Shalom shalom, turaramukije abakunzi ba Shalom TV muraho meze neza twe ni sawa turaho. N'umusi rero dufise ikiganiro ciza turi kumwe n'umutumire n'igihambere dukoranye turagomba tumusabe atwidondore. Shalom shalom, amazina yanje nitwa Denis Gwantambara. Murakoze cyane, turi kumwe na Denis Gwantambara, nibaza ko batari bake bamuzi mumaze kumubona ku screen no mu bindi bikorwa bitari bike. Twagomba uduhe umwidondoro urondoye canke ukwiye uwo kubaza Denis Gwantambara ninde? Okay, murakoze cyane. Denis Gwantambara cyambere n'umukinyi wa film. Kuba ndi umuhungu, murabona ko ndi umuhungu naco sinokibagira. Sawa, icya kabiri ndunge n'umuririmbyi wa gospel music, ndavuga ubutumwa mu ndirimbo, nkavuga ubutumwa mu bintu by'amafilme. Ukeneye kurondera uwitwa Denis Gwantambara, naho kwandika kuri YouTube utora Denis Gwantambara, kuri Facebook utora Denis Gwantambara. Nasanze ari nka je nitiranwa gusa sinzi. Murakoze cyane. Denis Gwantambara arubatse umufurera yihebeye Imana imeze gute? Murakoze cyane. Denis Gwantambara ntarubaka ariko arashaka kubaka. Voilà. Murakoze neza ko mwidondoro kwiye Denis Gwantambara nkuko mwavyumvise n'umukinyi wa film ariko kandi n'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana zwe kandi indirimbo mpimbaza-Mana. Rero twagomba tuganire kujanye n'ibikorwa vyiwe. Twagomba kukubaza Denis, watanguye kwinjira mu vya filme gute, ariko tutarashikaho ni gute wamenye kufise ingabire yo kuririmba no gukina amafilme? Murakoze cyane. No kuvuga ibintu byo kuririmba nakuriye muri Sunday school. Sunday school no kuvuga ijya kora usanga ari y'abana muri Pentecost, nkaja gusenga tukaririmba tuvuza zangoma z'urushato. Rero buke nagenda nkura niko nagenda nevoliwa, ugasanga nanje numvise talent yuko nohimba nk'akaririmbo, ndagahimbye nk'akaririmba nkaca numva ni sawa, cangira ingabire cyane yo kwiga gucuraranga. Nzi gucuraranga gitari cyane, maze kwiga gucuraranga rero nkaza mfata gitari, iyo ndakivugije nkavuza nk'umuziki, nkumva nk'indirimbo iraje nk'amajambo araje, nkaca mfata nk'amajwi nka recordinga, nkaca ncuraranga, nkasanga nakantu kameze neza. Nkaca ngenda nkaca ndakigisha muri chorale nasengamwo. Ndakigishije muri chorale bakayikunda, sindababwiye ko ari yanje ariko bakayikunda cyane iyo ndirimbo naba nabigishije. Sasa bimaze kuba nkuko ndabona ati ibi bintu reka ndabigira umwuga, ndacereza muri chorale, sinababwiye ko ariyo nahimvye kubera nari umwana muri yo. Nkazikora nkagenda zibigishije twitwaye mu gikorane, igakundwa cyane. Rero nagiye kubabwira mu nyuma maze kubigisha indirimbo zicanka zitandatu, ndababwira ati rero ikora yitwa Visit, iyi ndirimbo izi ndirimbo ndiko ndabahereza nta hantu muzozisanga, nizo jewe ubwanje mpimba. Burya mu nyuma baratangaye barambaza ngo none wewe ubikora gute? Ndavuga ati ukunyene ndabikora ukunyene, ndacuraranga hanyuma nkaririmba numvise kameze neza, nkaca ndakandika ibitero, nkaca mvuga ati reka ndakabazaniye tugategurira hamwe. Bararyohewe cyane kugeza n'isaha maririmbo baririmba n'ubu ahantu naho ransengera n'ubu nizo bahimba ivanye na inspiration nabasizemo. Muri party yo kurimba uko nabitanguye nuko. Urakoze cyane. Nagomba kubaza muri igisata cyo kurimba ko nabonye wewe usa n'umuntu abikora vyose. Umunsi watsohora indirimbo ya mbere ko tuzumeyo ni ibintu bisaba amafaranga, ni wewe wirondera amafaranga, n'abavyeyi baragutahuye kuko ari umwana yagiye muri bino bintu vyo kesa vy'amafilme canke vyo kuririmba, navuga ati ivyo ntugiyemo kumbe ntwaze ishure canke bwo bandi abavyeyi we baragutahuye baragushigikira. Indirimbo ya mbere wasohora amafaranga wayakuye? No kuvuga burya ibintu vyose iyo ari impano ikurimwo, nturinda ngo abavyeyi canke urinde ubufasha buvuye hariya na hariya. Wewe nyine ubwawe wumva ko ari ikintu ci wawe, kandi ukumva yuko utegezwe gukoresha ingufu zose kugira ugikore. Jewe nahejeje ishure umwaka wa 2019 candaza ngahe Bujumbura. Mu mutwe ikintu cyari kiriyo wari umuziki no kuririmba. Amafaranga ya mbere 60 na rosino. Aho rero nari nakoze narushe nagize iki napfuye nabi. Ndayakwije ndapfunze nkuko. Yo ya mbere ntangoye gukora kintu Bujumbura.
naciye mbwira umuntu araho ati mpigira ahantu hari studio avyumva iyo studio ndagenda sanga nta gitari kiriyo nta piano iriyo ni mashini gusa nakaravye n'akantu mengo nakagegene kariko tuntuze atunga he twa piano abona ashira nkuko yumvirisa kijwi acankubitira mu rugoma ankubitiye mu rugoma je ca ndaririmba aho ndirimbye ikintu cyagiye kuba nari natwaye abakobwa batatu ni gitari ndaririmba umugabo ndirimbye arumviriza iyo ndirimbo amaze kuyumviriza yumva mengo biramutunguye bivanye ngira nabo yakira rero cyane namubwira ati ko nari nsanzwe n'umucuraranzi cyane namubwira ati ibyo bintu biko ravuza rero je sindabishimye we shiramo iyo ngoma je nishire mu gitari ndashyiramo gitari shizemo gitari ikintu indirimbo nziza imeze neza umugabo vraiment aranawenyera avuga ati ego arayikunda twari recordinze amasaha beat no kucuraranga byose twabi recordinze amasaha 4 byose turakwije dukwije ukuvuga umva nakora ibintu nzi nagenda ndayizi je ndaba nayize kuva kera umva nkagenda atavyo kudidinganya sasa rero ikintu cyabaye iyo ndirimbo ya mbere yarameze nk'ibamwe ibibazo kuko uwo mugabo twa twajyanye n'umuhungu araho yitwa Ezila tumaze kujyana uwo muhungu uwo mugabo iyo ndirimbo sinzi ngene vyagenze yahise ubwa mbere gisohoka acayitwara kuri radio nyimba bayita SSB sinzi ariko no ntamuhaye uruhusha ntazi nuko yazohotse amahera nasize ndamurishe cyemaze kuvyumva twumvise iri kiravuga ku radio abantu baranyumvisha ngo indi sindirimbo ngukunda kuba uriko uraririmba mu gitari nje ndayumviza sanga niyo maze gusanga ariyo nje nacyenda mu telefone ndamubwira none ko twakwisha amahera yose ariko tukatwumvise ku radio kandi jewe ubwanje nyine utayimpaye ngo nguri kijuju none ngo indirimbo ngo igiye ku radio ngo uri kuravuma ngo uri kuramenyekana rero je ndavuga ati yego nta kibazo warakoze mu nyuma niho yasubiye kandi kuvuga ko yacyitwara no ku yindi radio iravuga cyane ku maradio mu nyuma hacaho mu journaliste ay commenta ko avuga ati iyi ndirimbo urarinzwe ni indirimbo nziza cyane ifise amajambo meza yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa Ezila avuga wa mu producteur ahubwo acavuga wa wundi twari twajyanye urabyumva byumvikana yuko yaciye afata cyandika kuri wa wundi twari twajyanye kubera we yamaze kujya gukorera umva baranzungurutse rero nk'ivyumva cyandafata amajwi n'iyo radio fasha amajwi cyandamurungikira none Uwezira yari indirimbo by'ukuri niwe ko nzi ko atanijwe giwe ririmo indirimbo ko yazanye je yanditswe nanje icurangwa nanje iririmbwa nanje ngo rero ngo wende ushaka ko nguraza ngo ndabaha ibiganiro basi umuzana ni Uwezira cyane mubwiye atumviriza rero je nyimba wabonye ko ari indirimbo ya mbere ntabwo novuga yuko ari ya mbere ndirimbye ahubwo ni ya mbere ndicodinge muri studio mugasi ya mbere ndirimbye iyo ndirimbo gende ikuye ku radio kandi tuyimpereza muhungu ngo je ngo ntanza gukura ko sawa bacambira ngo none ngo wogira iki candabaza abandi baririmbye canumva baja muri OBDA ibindi ijya biro bikingira umuririmbyi kanaka droit d'auteur maze kuvyumva candagendayo barampa urupapuro ndashira kiyo piece y'indirimbo ndashira ko vyose nyene n'indirimbo ngiye kuzokora candakizana candakimufotora ndakimwereka rero unaho uravuga ko utayikurayo ndakwitwarira caragenda acarayikurayo ayikuyeyo ayimpaye kubana numva yamaze kuyigira ivyo naciye ndagenda ndayigirisha remix ndayisubiramwo barayicuraranga neza cyamvuga ati ijya ntayo nokoresha ko yamaze gusohoka muri make rero nuko natanguye kuririmba niyo ndimbo ya mbere akazi cyane nagwa ndakubaza intambamye ugira ahora muri urwo rugendo mbwo nibaza ko yari intambamye ya mbere uvuze yego kwibwa igikorwa umuntu aba yakoze bakimutwara burundu kandi umuntu yagikoze hanyuma ikindi kintu nkuyemo nuko uburyo bwa mbere wakoresheje mu ndirimbo nubwo wirondereye udufaranga negeranije nakoreye kandi ndushe aho kudutwara mu bindi bintu ujagura agapantaro keza cyangwa ishati keza nashe ndondera umuntu ambuye ati genda unyereke ahantu hari studio kazi ko ari ikintu ciza kandi ari inspiration ku bajene bakiri bato bafite amatalent hanyuma iki kintu naco kijanye ni kijanye gukina amafilme ni ryari wamenye ko uri umukinnyi wa filme
Okay. Ingabire Ibi bintu nza nandika inza ndatora teme kugitora nk'indirimbo kavuga ati urarinzwe mbega umuntu arinzwe gute nkavuga ati icyapa mbega icyapa umuntu ashobora kuba icyapa gute ndavuga ati okay reka rero inza ndafata rero ntori iyo teme ahubwo cyangwa ndayidevelopa ndayerekane ndayishyire mu marore ndayerekane nyene nk'igikino babibone neza rero nibwo navuga ati reka rero ntangure byo kuza ndakina amafilime je nabifashe nkuko yo bari nk'indirimbo ni nk'ubutumwa n'indirimbo yagutse ujya ufashe indirimbo na filime ajya amajambo uvugamo hari ibintu bita scenario ajya amajambo uvuga mu ndirimbo burya uyerekanye usanga ari rya filime nyene burya indirimbo iba ari mu mfunyapfunye rero ijya ndirimbo yashobora kuyishyira muri filime kandi ugasanga ni filime nziza cyane nibwo rero nagiye gutangwa kuvuga ati jewe no bandi umukinyi wa filime reka ntangure ndabikora ukunyene cyangwa ndabikora umugambo mvuga ati nyene kanze ndamamaza ubutumwa biciye no mu mafilime kuko nabonye bimeze neza bifasha n'abantu urakoze cyane Rwantambara nibaza ko igikorwa cyose burya kiragira abagitanguriye umuntu kiragira abamutwita ba grand frère b'umuntu mu gikorwa wowe nk'ivyo amafilime urumva uravyibagije ko ushobora kwandika ese nka filime ya mbere wanditse aho umuntu wararondeye umuntu babishobora umubwira ati je nanditse ndabira ese nanditse neza iyi filime ndashobora kuyisohora byagenze gute je filime ya mbere nukuri nta muntu nigeze ngenda gusaba ubufasha kuko ntavyo narinzi muri make gusaba ubufasha mbwiye ati bimeze gute nari kugenda ariko ntavyo narinzi nakoresha umutwe wanje kuko narumvise ati mbega iyo menya mwumvuze ati iyo menya mbashatse kuvuga iki iyo menya iza hari ibintu uvuga ati ibi bintu iyo namye ntavyo nayo gukora reka rero ngire teme bita iyo menya cyangwa filime bita iyo menya iyo filime nerekanye ukuntu nk'umuntu afise nk'umugore uwo mugore ashobora gufata akakora nk'uburyo bwo kugira yigarurira uwo mugabo biciye mu bapfumu umva biciye mu miti bavyumva rero nk'umufumu akamuhereza nk'umuti kugira uwo mugabo azoza aramwubaha muga agaca asanga yamuhaye umuti uza gutuma umugabo wiwe asara sije umva rero uwo mugore umva niho havugiye jam iyo menya umva ugasanga abuze vyose abuze na gwa rukundo ugasanga abuze n'umugabo sije canavuga ati rero reka ndabe ukuntu naca ndayidevelopa je ubwanje nyene nkandika nyene nkagira no kuri development nkavuga ati reka rero ndayihereze abakinyi bayikine ata muntu numwe savye ubufasha nukuri uko niko je nabitanguye nta muntu nimwe nigera mbwira ati ibintu bikorwa gute urakoze uno musi turiko turavugana umaze kwandika indirimbo zingahe cancanze umaze gusohora indirimbo zingahe ziraja habona umaze gusohora amafilme angana gute ubu turiko turavugana ndafise nk'indirimbo zishika nko kuri 14 zimaze gusohoka ego harimo ama video ashika kuri 4 video y'indirimbo bita icyapa na video y'indirimbo bita urarinzwe na video y'indirimbo bita Kolineza na video y'indirimbo bita okay ni nyinshi ntaziravye na hari nigenda ndamera nk'uzibagira ariko zine ziriko sivyo za video so kuvuga ngo zine ziri kuri YouTube n'izindi ziri kuri YouTube ariko zikoze muri cover usanga ari bya bintu usanga utaba abantu utagenda babona mugabo ziriko mana yake zirashika nko ku 14 kandi indirimbo zimeze neza zifise ubutumwa ko je nandika indirimbo umuntu ni yayumva vraiment igira ikimusigiye harimo leso morale ashobora kuvuga ati aha niziki mw'indirimbo niko je nza nkunda gukora indirimbo filime nazo ndiko ndashika muri filime zishika nko kuri 5 umaze gusohora ego zishika kuri 5 maze gusohora ziraja kuri YouTube zirahabona mbese n'ubu hariho filime tuko turakina bita ishari ry'urukundo vraiment barayikunze cyane kuko ikintu bana yikunze kibonera muri comments baragutera intege ugasanga vraiment ubavuze ati ari umuntu akina inbox akakubwira ati ibintu wakoze ni ivyanje biramfashije n'ubu hariho n'indi filime kandi tugiye gukina bita Deception iyo filime n'ukuri zosanga ari
filime nziza cyane yego. Urakoze dusa n'abaheraheza hari abajene bakiri batoyi kumbure baspira kuri izo ngabire zanyu avuga ati ejo no umuririmbyi cyangwa ejo no umukinyi wa filime nigika banone. Okay, je ikintu no hanura abo bantu bavuga ko baba baririmbye ego ingabire ashobora kuba ayifise kuvuga ingabire iravomererwa. Ingabire yo kuba umuririmbyi nimba ushaka kurimba gospel isunge Imana nyine kubera uri muri Imana uri muri rero ikintu bahanura no vuga ubwa mbere ko bobanza kubaha Imana sawa. Icya kabiri nyimba babigiyemo bakagira discipline aho baba kuko nubwo woririmba gute mugabo ari bya bindi bavuga ngo basi umukokayi vuze ijambo umukokayi hari umuntu wacha yumva ngo umukokayi ngo nujya ngo agenda mu modoka ngo agakoka ngo clear aho umukokayi ragenda agakoka ngo clear injira mugabo wewe acasigara aho nyene sivyo. Reka tuvuge kandi icapa nakoze n'indimbo bita icapa kizimurura. Icapa uragenda ukagisoma akavuga ati iki capa kija mu Kamenge naho tohazi ukavuga ati hari akantu usanga amengo na gafresh kari kavuga ati kiragiye afata imodoka yaho ngaho. Mugabo tuvuze icapa wewe uyashobora kuvuga ati reka mbu muririmbyi mugabo ukaba uri icapa sivyo. Abandi bicira ko bagasoma bakarengana bakagenda mve ya ndimbo wakoze hari umuntu ayumvirije kandi arakuye mu butumwa arahezagiwe kandi imbere aranihanye sivyo. Mugabo ubwawe wayiririmbye ugasanga cyase nyene birakugoye. Rero meshezami umuntu je no hanura no mubwira cyambere tanguriro ry'ubwenge no kubaha Imana kuko nubwo bavangura umwanditsi ameze gute utubasha Imana nta namwe bikugeze. Cyambere urubaha Imana igacifata yangabire yawe ikayigwiza imaze kuyigwiza usanga ibintu bimeze neza. Urakoze mu kurangiza aho ugeze mu kina filime no mu ndirimbo hari abantu boshimira uvuga ati ntabwo imaze gutera barayishize mu hano. Ego cyane je hari abantu noshimira akarorero nka Sabasi Nkurunziza. Sabasi no muririmbyi akongera akaba n'umukinyi wa film ariko jewe bwambe niwe nshimira kuko Sabasi arakina filime neza kandi je kugira nje imbere ya kamera anshira kugira ninjire muri filime ubwambere imbere ya kamera nuko yabanje kunkinisha muri filime yiwe amaze kunkinisha rero cyambona ati okay nanjye rero no bishobora reka nanjye ntangure kuja gukina mugabo ari uko wenyine ubwiwe yabanje kunkinisha. Kandi ikindi nacyo arakunda kumpa impanuro nyinshi cyane akampanura ko ndamukunda kandi nawe arankunda akambwira ati Deni ubaha Imana genda uku bigende mwinzira ibintu bimeze nabi genda uku hamwe ibintu bizogenda neza mugabo itanguriro rya mbere nuko wubaha Imana sivyo niwamara kubaha Imana ibindi vyose izobiguhereza. Akambwira ati muri filime kora uku tanga ubutumwa bwiza apana gutanga ubutumwa usanga amengo uri kurakorera shatani nyimba uri umuririmbyi tanga ubutumwa bwiza haba mu ndirimbo haba no muri filime ibintu bizokubaka abantu ibintu umuntu niyabiraba azogira icyo akwigiye. Sabasi renda mushimira cyane. Urakoze cyane wowe warakinye mu filime bita Ingaruka. Ego cyane ifilime na ita Ingaruka narayikinye mu nukuri yakwigishije twarabonye ko mwayiheraheje iyo filime yakwigishije. Iyo filime uri kurayiraba nukuri irimo inyigisho nyinshi hari n'ibintu ugenda uraba ugasanga biba mu kibano ububayemo wowe uri kurayiraba ukabona ati ni bya bintu ubwo je namye niyumvira ati ibintu by'amafilime ngira benshi baraja no ku matele bakaraba mu buzima busanzwe abantu babayemo ko usanga ari karavuga bya bindi nyene bibera byari nk'urupangu n'abamwo ngo pango n'abamwo nasanze bijya bintu nyene yakinye nko mu Ngaruka nivyo nasanze biberamwo sivyo cyamvuga ati kumbe wewe
aza arabyigisha bitaranaba. Hariho rero nk'umuntu usanga abibonye bitaraba sivyo akaca avuga ati reka nzovyirinda mu buryo. Rero nukuri nakuye mu nyigisho nyinshi cyane zitandukanye. Ego akoze cyane sinzi ko arakajambo kanyuma ufise ushikiza ariko badukurikirana kumbure turangize. Murakoze. Akajambo kanyuma mfise noshikiriza abantu bariko badukurikirana, icya mbere ndabashimiye cyane namwe mutwitaho mukavuga ati reka tubashira imbere y'abantu badukurikirana nabo baraba ingabire zitandukanye baba bafise. Nongera ashimira abantu bariko baradukurikirana, nukuri aba bantu badufasha byinshi. Hari abantu bashobora kuraba ikiganiro kiriko kiraca nk'ahantu bagasanga bamenya abantu batandukanye, nawe uwo muntu yagishizeko. Reka kuraba ubona ijambo riri munsi bita sabone kabisa, hari ijambo bita sabone cyangwa subscribe mu Cyongereza, fyondako ndacho bigutwara. Wegenda umanuke hari efo kari ruje ufyondeko, hari ububa buri ntwari n'ubaburi ruje mbwa karisa ukabonye ntukayoberwa. Subscribe mu telefone uri mu Cyongereza, sabone mu telefone mu gifrasi ufyondeko, hanyuma ubutumwa buze buragushikira, kuko niba fyondako icyazo gukora cyose kizogushikira kandi kizogufasha. Kanatsindushira ibintu vy'Imana, ibintu nyene bituremesha, ibintu bitanganye umuntu ariko aravyumviza yumva ko ari sawa. Rero nukuri nico no basaba meshereza muzobikore ndabasavye. Turagushimiye rero Denis ko waduhaye umwanya wawe, hanyuma ukatana partage experience yawe mu by'indirimbo no mu bya filme. Yego nibaza ko impanuro utanze zofasha benshi bari kwadukurikirana, kandi namwe ariko madukurikirana. Turabashimiye cyane nkuko yabasavye Denis, mugendera ku ma platform yiwe. YouTube twibusavyo ninde? YouTube ni Denis Gwantambara. Ucandika Denis Gwantambara nta rindi riduga, ucuribona hariko indirimbo hakaba n'amafilme. Murakoze cyane. Hanyuma mugende ku channel yiwe mugire ibyo ntiyababwiye, muje kuri munsi mugire sabone cyangwa subscribe, hanyuma ibiganiro mu birayi murayipartage n'abandi. Imana ibahezagire. Kidiyo Benis. Murakoze.